abantu bazi B-Face on the floor barazi neza ko B-Face on the floor ari umwe mu bantu babagararizi barabizi ko on the floor ari umwe mu bantu babagararizi dufise mu gihugu cy'u Burundi mu baririmbyi babagararizi dufise mu gihugu cy'u Burundi bingare cha wibaza nimba koko twebwe canke jewe canke uyo bari muvuga ari we muntu yari kuyakuka video mbira ko jewe na B-Face tuba ducana waka kakanya hari imihari canke imwe vyo mihari hongera aca dushira mu ndirimbo yaca turirimbira informa indirimbo yaranze jewe ndo from ndamuzi yaca turirimbira indirimbo ikindi gute abo bakakajwi ba jeskizo mpango bande nabande bihuse cyane kuvuga buri kantu n'umujama wanje n'umugenzi wanje ariko natangaje n'ukungene ari umu content creator nkujya reka mere kuri buri kantu bajya ba buri kantu na buri nguni bajya bajamana ba content creator beza sivyo n'aba content creator beza kandi bafise IQ iri hejuru ndetse bafise na n'uburambe gute mushobora kwizerera ibintu bica kumbuga sana kuri TikTok uyo if bari muvango niwe yaposted ka video if bari na content imwe afise na foto imwe muri gira mubona if bari n'umuntu atakunda no kwipostinga igituma kandi bamwe bakoresheje iyo nuze yiwe iryo zina giwe ni kubera ko niwe mu journalist niwe mu cameraman wa mbere mu Burundi avumye ariko atagira platform kandi ataboneka benshi barifuza kubona imbesire cameraman if bari ninde LandryPromoter kuva kera mye ko abantu mwitwa if bari ariko ntaboneka nanye ngamba ndababwira ati n'umuntu ari invisible ntaboneka ugerageje kuraba kuri ya TikTok y'ugiye umuntu yitwa if bari ugerageje kubiraba uza gusanga iyo TikTok ataki una kimwe cha bari kiriko ahubwo apostinga ibintu by'abasani b'abarundi ama cover uturirimbo dushasha utuvideo tw'amashow ibiki nivyo usanga yipostingira umuntu if bali na platform nimwe afise if bali nta bushobozi bwo kugira TikTok ifise ibihumbi 40 afise gute rero nka buri kantu na buri mushobora kuza gushigikira mugashigikira ibintu cyane cyane bica kumbuga bro nagira muri aba source inkuru yo yaji source ni kuri platform yanje kweki mutanelefonye mu mbaza kweki mutigeze munelefona mu mbaza kandi turabagenzi abantu bose baposite bya nabajama banje nabagenzi banje naba influencer bo mu Rwanda nabajama banje gute mutigeze mupostinga mu mbaze jiho kuva ryari je nja gutuka abantu babandi kwini ibaza umukunzi creator umukunzi nka nuze nka kakajwi gute uhabuka zamurinda guhabuka kuko iyo uhabutse hari igihe usanga wishe vyinshi ibitutsi ibitutsi kuri ba mama kuri twe nk'ivyo je sinibaza ko ari umukunzi creator yoja kumbuga ngo akatukana ibitutsi nk'ivyo sinibaza kabisa shibire vyimva mutima dumba rakinze imana ibahezagire cyane bro muraba content creator baburiye barabunywa muraba professionnel muraba nyamwuga kubera ko mwaragerageje kurondera source mwagerageje kurondera source mumenye ibintu iyo vyaje biva ngene bimeze ngene vyipanze ngene biki mwana nkora borimani bahezagire kugira mwumvishe abanyarwanda yuko twe tugeze twa jewe LandryPromoter jewe imbaga nkizi ndinde yo kuja gutuka abantu babandi ndinde kugira bigende gute mugiye twe ugwana muri twe twifuza amahoro na cyane cyane muri industry yacu mbega murazi ko industry yacu musicale industry yacu y'umuziki ari izotuma impinduka zidasanzwe ziboneka mu muzika wacu murazi ko ari izotuma impinduka iboneka mu muzika wacu tutite ku vya politike cyangwa vy'ibiki umuzika wacu n'uzotwubaka utume hari ibihinduka rero tuje hamwe twubake industry zacu kari zibiri tureke guhubuka none abantu mu Imana jewe LandryPromoter narafunzwe nja mu mpimba nagirizwa imico n'akaranga vy'igihugu none jewe ni jewe nyene cagenda kandi ngende gutuka abantu babandi gutuka abandi bantu biri mu mico n'akaranga kandi bitutsi bibi kubavyeyi kubike abantu ngo binimbwe igihugu jewe ariko reka nshimira abanyarwanda b'umutima
ba Tycoon bajya ba buri kantu buri nguni bande ba Dumba ba umuji wanje hariya umuji wanje Raki bo bashoye gutahura ko bahubutse mbere baravuga ati abantu mako murafata n'abarundi suko vyagenze ndabona nabo ya video yabo arangyohera ndabona yuko abantu ari sawa ivyo nivyo vyiza ivyo nivyo biba bikenewe mugabo hari abandi bantu nka Kakajwi n'abande nabonye barafashe ama video bavuga ngo urumva ngo twe nitwahutse ngo ahubwo ndetse abantu banguye inyuma b'abanyarwanda population rwandaise je baranguye yeko baranshigikira baramfasha je niyuguriye agaceno gashasha iya mbere barayivye ya kabiri baratwara niyuguriye agaceno gashasha none ako gaceno nyene gashasha niyugururiye niko no canja gushira ibintu byo gutuka abandi bantu nako bagatware bakugare mwe mushaka kunyicisha mushaka iki munguciki mwashitse kuki munguciki banyarwanda kazi munyumve neza jewe nta munyarwanda nigeze nuka canke nkataka video ngo ngiye kugapostinga kugira ndabatukishe canke ndabatuke oya namba ahubwo jewe ikiganiro cyarekutse saa 9 z'ijoro ndyamye sinabimenya kisha kirasohoka kija public ata titre ata cover ata kintu na kimwe kimaze gusohoka jena B-Face on the phone wa telefone ambwira yuko ikiganiro kiri hanze kana ata cover ataki ngiye kuraba ndagisangamo copyright byose ndabitunganya uyo bari ntabaho bari wanje jewe nzi na platform afise na mbuga afise kandi bari nta bushobozi ndabumwe afise bwo kuba afise platform ifise ibimbi 40 kuri TikTok kuva je dukorana muri Waka Light benshi barabizi bari n'umuntu umu invisible n'umuntu ataboneka unguciki wacitse kuki unguciki wacitse kuki waragiye uneranya n'abanyarwanda uvuga ngo nije navuze ngo ibi nibi none rabo uyu muzi urihe ko mbona byose byakunaniye ko jewe LandryPromoter mpagaze kandi imeze neza nkine unguciki wacitse kuki unguciki we wacitse kuki kabisa iyi ni indirimbo ya on the floor ya B-Face on the floor kwa YouTube ni indirimbo shasha ya B-Face on the floor kabisa kunzu umutananirwa TV mumeze gute nitwigera tunanirwa kiretse yo twigirije LandryPromoter umuganga umutananirwa tutaha kizimya moto vamos vibe killer gisero karuka ntwari kirumara muri muziki wa 2 Mr Vibe Master Vibe Killer igifiki nini mea umuci urufiru nini rumira duto rero mugi urufiru nini rumira duto niyo mpamvu twese tuba duhari kugira dushe kwerekana neza na neza yuko turi bifi uyu munsi magaze ngaye imbere yanyu canke nicaye ngaye imbere yanyu nje kugira duteye inkuru tuyage na cyane mbivanye nibihe duhitiyemo ngaha ndibaza amara tumaze iminsi 3 da postinga kumva zuko twariko dukurikirana urubanza rudasanzwe aho mbere guverinoma canke abajejwe intwaro bari baduhamagaye kugira bashoboye dushoboye gusigura neza na neza ibintu bimaze iminsi biba kugira natwe duweze dukurikirane dossier yacu aho yahari haize iminsi 3 hari kibazo kijanye n'abantu bagiye basora amasanamu y'umuririmbyi mu igano twakoranye na B-Face on the floor cyo kimwe nanje rero twe turi muri operation kubana yatufashanye n'inzego z'umutekano kurondeza abagizi banabe babashaka kubona LandryPromoter ari mu marira everyday batantwaye ceno banzana mu bindi batanzanye mu bindi banzanye mu bindi nivyo tumaze iminsi tuyimwo akaba ariyo mpamvu mwari umaze iminsi mutandonka ariko kandi kindi nuko nategezwe gufata umwanya ntari gushoka ngira ico mvuze mu gihe ntarabire kurirwa n'abajejwe intwaro bendi ngaha meze neza none bunguciki bashitse kuki bunguciki bacitse kuki nta na kimwe LandryPromoter mandira LandryPromoter umwe nje ngaho gaduce kuyaga rero tugiye tuje ku muriri kugira dushoboye kugira byinshi dusiguye twaragerageje kubisigura kuri live ya Godfather na Dumba ariko ndibaza ko tasho gufata umwanya ngo tubisigure kuri televiziyo yacu nkuko
uyu munsi ivyo nza kuvuga byose nza kubivuga ndabereka n'ama proof donc preuve mberekana preuve kugira dushobora kuvugana dushobora gukora ibintu. Jewe narakoranye ikiganiro n'umuririmbyi B-Face on the floor nkuko mubizi yuko je ndumwame wa zino mbuga. B-Face on the floor ndamutera ikiganiro, turakora ikiganiro, hama ico kiganiro kigira hiti idasanzwe, kigira umuvuduko udasanzwe bivaye n'ibibazo LandryPromoter ashoye kubaza uwo muririmbyi B-Face on the floor. Ukungene byagenze ni gute? Je maze guheza gukora ico kiganiro, B-Face on the floor twaravuganye, arambwira ati kaka rero iki kiganiro ry'amafoto Berling yadufotoye ifoko tubaze tuyaposting, ndambwira ati fresh, ariko je ico gihe cyambura umwanya, maze kubura umwanya nivyakurira ko amafoto ndayaposting. Murabizi yuko twa tumaze iminsi hari akabazo ka connection hano iwacu, hari akagorane ka network kari kamaze iminsi gahari, vyasaba yuko ikiganiro ubiravye cyari gifise ubushobozi budasanzwe, quality ndetse n'amajiga menshi niko gukumonta ikiganiro, hama ikiganiro tugishirako tuca-uploadinga mwijoro. Ikiganiro kimaze kuba upload mwijoro mu masaa 9 uko niho twibagira kugishira private. Ikiganiro twibagiye kugishira private, ikiganiro dusanga cyamaze kuja mu bantu, cyamaze kwirekura title attack. Ndafise proof, screen baraza kuyibereka munuze muri kamera, muri screen baraza kuyibereka. Rero ikiganiro kimaze kwirekura, ikiganiro cyarirekuye donc ata cover ata titre ataki, kubera ko cyashitse ko mwijoro tutagize private kija public mwijoro, abantu baryamye mwijoro kubera twadufise ikibazo ca network. Ikiganiro kiba kiragiyeko, ikiganiro kigiyeko buya jewe navyutse umuntu wa mbere yanerefonye yari B-Face on the floor, yari B-Face on the floor anerefona, ambwira ati kaka none kabona bako barandugira ikiganiro wewe kwe kiwa posinze ikiganiro kitagera titre canke cover, kandi ico kiganiro kirakaze twagikoze neza cyane twagifatiye umwanya, kandi ico kiganiro gitandukanye n'ibindi biganiro twakoranye. Ndavuga ati wapi navyo nari bwabone, hari mu ma 5 apere iyo ngi cyose je ndabibereka, apere na message yini screen B-Face yandugikiye ico kiganiro ko kiri ico kiganiro yuko cyamaze kuba posted. Naye niryamiye jeyo canavyuka, hama ikiganiro ndagishira private. Maze ugishira private ambera hama haheze umwanya, hari igihe cy'isanka zitanu nka saa 5 z'agatondo, niyo naja kuri TikTok sanga ama video, mbarata kundukira ama video, ubuce bakaya ka video mwabonye B-Face kavuga ngo abanyarwanda bose ngo nabasazi ngo nabwenge bagira ngo nimbwa, nkuko mwabibonye muri tujya tu video. Jewe maze kubona iyo video ndavuga ati no pas possible. B-Face aramamagara ambwira ati ikiganiro rero nagize privacy, bisaba ko yuko ndagisubizako ndagishirako kwera iki na cover na titre, kandi igano naze ko cyatuvunye na urumva niko yakure kuri igano kitagira cover canke title. Arambwira ati poa curaba rero curaba ukirekure, kandi ikindi naco muri ico kiganiro nyene twa dufise ico bita copyright, twa dufise copyright y'indirimbo yitwa Hahiye. Ndabumvishe mu ma voice uyu munsi nabwiye ko vyose ivyo nza kubabwira vyose nza kuberekana, tuza kuba dufise inuze harimo copyright ya Hahiye, ndimo twavugije ala Vache na ba Double J muri yo ndirimbo. Donc kiganiro muri make cyarimo na copyright vyasa jewe ari kiganiro ndagishize private, mugatona nyoze sanga bandungiye tu video bandungiye tu kama video ngo LandryPromoter avuze ibi, bafata agace ka video gatoya mu video ndende y'isaha twakoze ko twakoze igaro kimari isaha yose, bafata agace gatoya akaba abariko bapostinga ngo twe twatuza abanyarwanda. Ariko nkabaza ati none jewe Landry ndinde gushika no ja kuri step yo gutuka abanyarwanda? Erega uvuze ngo abanyarwanda bose nimbwa na son excellence ubumuvuze buri zina munyarwanda bose ubumuvuze, jewe ndinde yo guja gutuka abantu babandi? Ubwo bushobozi ndabufise.
badumba ba Godfather bande bose n'abagenzi banje bose n'abagenzi banje dukorana byinshi bande barabizi barazi umutima wanje kandi ikindi kintu naco mutegerezwa kumenya mbega murazi yuko jewe hamwe no gukora ibintu nk'ivyo B-Face on the floor atonama n'amahoro abantu bazi B-Face on the floor barazi neza ko B-Face on the floor ari mu bantu babagararizi barabizi ko on the floor ari umwe mu bantu babagararizi dufise mu gihugu cy'u Burundi mu baririmbyi babagararizi dufise mu gihugu cy'u Burundi bingare cha wibaza nimba koko twebwe canke jewe canke uyo bari muvuga ari we muntu yari kuyakuka video mbira ko jewe na B-Face tuba ducana waka kakanya B-Face afise ama platforms afise imbuga yari kuba yamaze gupostinga babwira ati jewe yisigura avuga yuko atari we kari abo bakoranye ikiganiro bagakase yari kuba yamaze kuyipostinga eske ari post yo migeze mubona hari imihari canke imwe vyo mihari hongera aca dushira mu ndirimbo yaca turirimbira informa indirimbo yaranze jewe ndo from ndamuzi yaca turirimbira indirimbo ikindi gute abo bakakajwi ba ZIKUZE mipango bande nabande bihuse cyane kuvuga buri kantu n'umujama wanje n'umugenzi wanje ariko nayatangaje n'ukungene ari umu content creator nk'ujya reka mere kuri buri kantu bajya buri kantu na buri nguni bajya bajamana ba content creator beza sivyo n'aba content creator beza kandi bafise IQ iri hejuru ndetse bafise na n'uburambe gute mushobora kwizerera ibintu bica ku mbuga sana kuri TikTok uyo if bari muvango niwe yaposted ka video if bari na content nimwe afise na foto imwe muri gira mubona if bari n'umuntu atakunda no kwipostinga igituma kandi bamwe bakoresheje iyo nuze yiwe iryo zina giwe ni kubera ko niwe mu journalist niwe mu cameraman wa mbere mu Burundi avumye ariko atagira platform kandi ataboneka benshi barifuza kubona imbesire cameraman if bari ninde LandryPromoter kuva kera mye ko abantu mwitwa if bari ariko ntaboneka nanye ngamba ndababwira ati n'umuntu ari invisible ntaboneka ugerageje kuraba kuri rya TikTok y'ugiye umuntu yitwa if bari ugerageje kubiraba uza gusanga iyo TikTok ataki una kimwe cha bari kiriko ahubwo apostinga ibintu by'abasani b'abarundi ama cover uturirimbo dushasha utuvideo tw'amashow ibiki nivyo usanga yipostingira umuntu if bali na platform nimwe afise if bali nta bushobozi bwo kugira TikTok ifise ibihumbi 40 afise gute rero nka buri kantu na buri gute mushobora kuza gushigikira mugashigikira ibintu cyane bica ku mbuga bro nagira muri aba source inkuru ya source ni kuri platform yanje kweki mutanerefonye mu mbaza kweki mutigeze munerefona mu mbaza kandi turabagenzi abantu bose baposite bya nabajama banje nabagenzi banje naba influencer bo mu Rwanda nabajama banje gute mutigeze mupostinga mu mbaze none iyaba hari kujamwe ibintu by'ubutungane nubona ko mwaca mugwa mu mutego baca babafunga kubera ko James ikiganiro gikwije condition igano canje gikwije condition gikwije iminota byose mwasanze B-Face Atanze na kimwe igeza batuka igeza navuga okay jewe nyene kuboneka B-Face nyene kuboneka mwarigeze mubona ku mbuga cyane kuri platform jewe yiwanje LandryPromoter simfise TikTok simfise Instagram simfise Facebook kaya ka video mwarigeze mukabona jewe ndaga posting jewe kuva ryari jewe nja gutuka abantu babandi kwiri ibaza umukunzi creator nka nuze nka Kakajwi gute uhabuka zamurinda guhabuka kuko iyo uhabutse hari gihe usanga wishe vyinshi ibitutsi ibitutsi kuri ba mama kuri twe nk'ivyo just nibaza ko ari umukunzi creator yoja kumbuga ngo akatukana ibitutsi nk'ivyo sinibaza kabisa ibaze ni watoje urabi inkuru yo yajivango bimeze gute undondera umbaze sasa kaka bimeze gute hama ndagusigurire wogiye uguye mu bintu uraguye kuze squatter jewe ndinde yo kuza gutuka abantu babandi Jeff simbuga eske je nageze postinga uka video au gapande ka video narigeze ndaga postinga ku mbuga jewe sifise Facebook sifise TikTok sifise YouTube sifise Twitter narigeze nabipostinga je ivyo bintu narigeze
narigeze sinigeze wese bari kuvisita imbuga zanje ibintu utabonye iwanje mu gihe biri appartient na jewe mu bintu biri involved nanje mu gihe wagiye ku mbuga zanje ntubibona ibintu biri involved na B-Face on the floor uja kuri platform ziwe ntubibone gute rero wowe uhabuka ugende kuvuga ibintu utatohoje n'ibitutsi vyinshi guys tuzo turaraba si uri mu content creator yemera kandi azicari kizire guhubuka murabizi yuko ari abantu bakreya amakonte y'abandi bantu bakabiyitirira Kakajwi buri kandi buri bose bafite ama platforms y'abantu babiyitiriye ama platform y'abantu babiyitiriye aya maskini yose nagenda bereka simwagiye muravyibonera iyo ncarekutse munyuma twagishira private ugiye ukira bacha bakamubwira ko kiri private abantu bamwe ngo igana ngo utakibona bababwira ati ikiganiro je nanje nagize privé kubera ko cari gifise dukosa ariko nadukosoye bashaje gukata ibintu baja guposting nano kuvuga ati reka twiyongeze dukurikirana imbuga za LandryPromoter cenza turabe ivyarivyo mwe muca ngaho muvuga eske no ku telefona ko nza ama numero yandi afise Jeskizo wamipa je ndafise numero yiwe kuri WhatsApp turayaga jewe aba content creator benshi yo mu Rwanda n'abagenzi banje turavugana shibire vyimva mutima dumba rakinze imana ibahezagire cyane bro muraba content creator baburiye barabunywa muraba professionnel murabanyamwuga kubera ko mwaragerageje kurondera source mwagerageje kurondera source mumenye ibintu iyo vyaje biva ingene bimeze ingene vyipanze ingene biki mwana nkora bori imana ibahezagire kugira mwumvishe abanyarwanda yuko twe tugeze twa jewe LandryPromoter jewe imbaga nkizi ndinde yo kuja gutuka abantu babandi ndinde kugira bigende gute mu gihe twe ugwana muri twe twifuza amahoro na cyane muri industry yacu mbega murazi yuko industry yacu musicale industry yacu y'umuziki ari izotuma impinduka zidasanzwe ziboneka mu muzika wacu murazi ko ari izotuma impinduka iboneka mu muzika wacu tutite ku vya politike cyangwa vy'ibiki umuzika wacu n'uzotwubaka utume hari ibihinduka rero tuje hamwe twubake industry zacu kari zibiri tureke guhubuka hagazi kavuga ati ngo aba content creator b'u Rwanda bagarukeko rimwe na rimwe muradukora ko dusohora content ngo zigira ico zigishije ariko mwebwe muze muririnda guhabuka nico kintu novuga guhubuka uri mu content creator urarondera inkuru kuko twari no kubitwari kandi bikagenda neza ko twe navyo twavuze bijya hama nako cyo twerekuye umuntu yabipostinze rero wacu mutwereka jewe maze kubona bijya ibintu bibaye mbona umenga bifise nguvu nyinshi ndavuga ati jewe LandryPromoter nta bushobozi mfise bwo kuja muri zo issue zirandenze kuko mbona umenga ziko zizamwo politique mu gihe nanje naramunye politique ndi mu entertainer naciye nitura inzego z'umutekano hano iwacu kubera ko buri gihugu kirafise ambassade nushobora kuja kwibasira igihugu c'abandi cyangwa uvuge nabi igihugu c'abandi amabareke ko kwitwarira cyangwa ngo baguhane ndaze neza twebwe abarundi twebwe indero niyo twigishije kuva ku uruvyaro rwacu rwose ruvamwo zina murundi twe imico n'akaranga biba biri kuri twebwe je maze kubona ziga video naciye nitura ubutungane kugira ushoye kuntunganiriza ndetse nihaba ikibazo nituye ubutungane kugira nihaba ikibazo bazovuga ati LandryPromoter yari yamaze kubishikiriza ubutungane bavuga ati Landry yari yabishikirije ubutungane ikibazo cyose cyari ko bari bavuga ati Landry yamaze kubishikiriza ubutungane rero niyo mpamvu ibintu bimeze uku je twarituye inzego kugira nihaba ikibazo bo bazobabizi haba badufashe kudukingira sino kudukingira gusa nyene bumve nyene ko twarasiguye twarisiguye kandi biragenda neza rero ndashimiye inzego imana ibahezagire Uburundi n'igihugu kirimo amategeko Uburundi n'igihugu gikunda abajene na cyane abantu bitahuye
none ga abantu b'Imana jewe LandryPromoter narafunzwe nja mu mpimba nagirizwa imico n'akaranga vy'igihugu none jewe ni jewe nyene cagenda kandi ngende gutuka abantu b'abandi gutuka abandi bantu biri mu mico n'akaranga kandi bitutsi bibi ku bavyeyi kubike abantu ngo binimbwe igihugu jewe ha ariko reka nshimira abanyarwanda b'umutima batayikuru bajya ba buri kantu buri nguni bande badumba ba umuji wanje hariya umuji wanje Raki bo bashoye gutahura ko bahubutse mbere baravuga ati abantu mako murafata n'abarundi suko vyagenze ndabona nabo ya video yabo arangyohera ndabona yuko abantu ari sawa ivyo nivyo vyiza ivyo nivyo biba bikenewe mugabo hari abandi bantu nka Kakajwi n'abande nabonye barafashe ama video bavuga ngo urumva ngo twe nitwahutse ngo ahubwo urumva ngo B-Face ngo bamuteye mu gatego B-Face mwe muramuzi neza mumuzi guturuta B-Face n'umuntu w'umugabo n'umuntu w'umujama afise ubwenge bwinshi kandi w'umugararizi gute jewe noza kumubeshera nkamukatira ka video hama nkaziga atake mwamugiriye hama ntaje gupostinga ku mbuga avuge yuko jewe avuge yuko jewe ari je namukatiye ka video yari je namuteye muri iyo mitego cyangwa ari twe twagapostinze n'umusazi rero vyari kumunanira kuvuga yuko twe ari twe twagapostinze ivyo ni vyari kumunanira ariko eske mwarigeze mubibona mwarigeze mubona B-Face avuga ivyo bintu mwarigeze mubona B-Face posting ivyo bintu ku mbuga ziwe inyishu ni oya ntawe mwigeze mubibona none nimba mutigeze mubona ivyo gute mwagumye mwensista yuko twebwe canke jewe ari je nafukasa ka video ka B-Face on the floor gute nanye nevyo atigeze yerekane reaction mbi canke zo kubabara zuko twakoze ivyo nawe ni wowe wenyine yanerefonye ambwira ikiganiro cagiye hanze je narivyo narinzi ni wowe wenyine yanerefonye ambwira ikiganiro cagiye hanze je atavyo nzi guys je atavyo nzi gute rero je mushobora kunkondana gute mushaka kundemeka inkoni ishushe mushaka kunyicisha mushaka kunenanya n'abantu bankunda uzi yuko jewe abafana benshi ego mu Burundi ni muhira ni wacu kandi barankunda bikuye kabisa kandi barashize on top banshira handi hano ariko fan base yanje ni mu Rwanda fan base yanje ndafise fan base irenze mu gihugu cy'u Rwanda ndafise abantu bankunda banshigikiye kuva kera ndafise abantu banshigikiye kuva kera jewe ndafise abantu banguye inyuma b'abanyarwanda population rwandaise je baranguye yeko baranshigikira baramfasha je niyuguriye agaceno gashasha iya mbere barayivye ya kabiri baratwara niyuguriye agaceno gashasha none ako gaceno nyene gashasha niyugururiye niko no canja gushira ibintu byo gutuka abandi bantu nako bagatware bakugare mwe mushaka kunyicisha mushaka iki munguciki mwashitse kuki munguciki amplisi muribagira yuko jewe mfise platform zanje nshobora gucisha kamakuru nshobora kugira nico mvuze hama abantu bakanahura abantu b'umutima banyarwanda kazi munyumve neza jewe nta munyarwanda nigeze nuka canke nkataka video ngo ngiye kugapostinga kugira ndabatukishe canke ndabatuke oya namba ahubwo jewe ikiganiro cyarekutse saa 9 z'ijoro ndyamye sinabimenya kisha kirasohoka kija public ata titre ata cover ata kintu na kimwe kimaze gusohoka jena B-Face on the phone wa telephone ambwira yuko ikiganiro kiri hanze kana ata cover ataki ngiye kurabana gisangamo copyright byose ndabitunganya uyo bari ntabaho bari wanje jewe nzi na platform afise na mbuga afise kandi bari nta bushobozi ndabumwe afise bwo kuba afise platform ifise ibihumbi 40 kuri TikTok kuva je dukorana muri Waka Light benshi barabizi bari n'umuntu invisible n'umuntu ataboneka twaragereje kumukurikirana bikwiye kugira duce kumufata ariko nivyadukundi
rero muze muravuga ibintu mwamaze gutohoza uyo mwivubari nta platform rafise n'umuntu ari invisible niyo nagaje kusuiva niyo platform sanga iyo platform ni n'umuntu yipostingira utuntu ze utu video tw'abandi bantu tw'abasani tw'ibiki nivyo nabonye jewe nivyo nabonye sinzi rero bwe ibindi yo mubikura nimba bari dukorana no mwemerera je ka posting ibintu nkabijya mugenzi neza ko bishobora kuzana ikibazo muri society je no mwemerera mugiye mbona ko je bishobora kungirira nabi ivyo je no vyotoriza ko biba no vyotoriza ko biba je Landry reka dukoresha ubundi bwenge dukoresha ubwenge bukwiye kugira bishobora kudufasha gukora ibintu neza gutunganya ibintu neza ariko dukoresheje ubwenge rero banyarwanda namwe banyarwandakazi namwe barundi n'abarundi kazi abana barundi vyashavuje bibaza ko cyereje nabikoze ivyo bintu jewe ivyo navyo nigeze nkora nta nivyo no kubahuka kandi ashimira B-Face ndofinga navyitwayemwo kuko nyene yarasanzwe abizi yarabonye ko je atakosa mfise kandi ari ibintu bishika aba content creator aba YouTuber murabizi ko bishika gusanga ikiganiro cagiye hanze wihenze ngo kiri private ugasanga cagiye hanze ivyo murabizi ko bishika jewe ntibigeze binantangaza cyangwa ngo binshavuze ko nari nzi yuko ari ibintu bishika ibintu bibaho kandi ndashimira na leta yacu ari maze iminsi impoze kugira tubane dutunganya ibintu byo tubishire ku murongo hama mugwe murongo ama content je ku ma content muzoronka uyu mwaka ho ahubwo murago nzobatera ama content cyangwa muvuga ati nakubali nzobaha ibiganiro bikwiye ibiganiro byinshi cyane bishoboka kugira umufana wanje wese ahari ashobore kwishima nabo batwivye ni batwishe nabo batwivye ni batumata LandryPromoter umuhogo wanje urahari nguyu mutaye n'agahogo nako ndakagendana ivyo mwombeshera vyose ivyo munkorera vyose muze muri bako mse platform ushobora kuvugirako no kuvuga rero nagomba gushimira abantu mwese muko muradukurikirana mwafasha umwe mutwumvirize ndetse nayo mpamvu nyamukuru yari yatumye nzi imbere yanyu nzi imbere za kamera z'umutananirwa TV kuko yashogira ico ndabasiguriye aba n'ibindi bintu nabonye ryari ngo nabonye kwa Chevale ngo LandryPromoter ngo biki ngo yahoze ngo akorera abantu jewe nta muntu numwe je nakoreye umuntu ngo nakoreye akes dano muri Waka Light nta wundi muntu ndakorera kandi ico gihe cyose nakorana na Ifbali nta muntu ndakora ariko Chevale muramuzi mwene wacu kandi nta muntu yo mushisha ngo biki muramuzi kari gisare cyasaze rero ivyo yavuze byose n'ububeshi kandi murabizi ko abashaka kuryosha inkuru abashaka nyine kugira ibintu biryohe shaka kumukondana shaka kumujajinga ngo ngere ndengo ndamujajinge ku Chevale ngo wavuze ibi nere kumujajinga no navyo nokora kubera bafise impamvu yabikoze abafise igituma yabikoze kandi abashaka muryoherwe mu mumererwe fresh kandi namuhaye content kandi abikoze ndabibona kugira azanye nawe naronke content Alvin guca fungure yagateka ifungure nanje mfungure na Chevale afungura aronke ivyavuga banaye biryoha kandi Chevale burya mu bindi bihugu niho murambona ba content creator nk'abajya ba create ama content ushobora kuma mu basani gusa ura create content nyene ituma haba vibration narambonye ku kirimba kwa Mutama naragiyeyo narizewe nashogira ico shikirije biragenda neza ni byinshi turabiyaga buhoro kandi ndazi neza ko muzokubana yamubona ubushobozi LandryPromoter mfise muri kino gihugu na cyane mu gisata c'imyidagaduro rero iki cyari kiganiro cyo kugurura inzira kugira ndabumvishe hama tubanaye n'ibindi biganiro byinshi tumaze kubakorera ndabakunda behind the camera Ifbali ko dufasha kugira amasanamu yacu abashikira ameze neza nanje nk'umutananirwa ndi ngaha kugira nshobore kwandaba ama content menshi cyane y'imiriro ndabakunda cyane ongo cheki ariko kandi nabibutse kandi yuko itariki 31 hari igiteramo kidasanzwe kizohuza abaririmbyi baba star bose bo mu Burundi ebana ico giteramo kizohuza abaririmbyi bose Dramati B-Face Satbi Rinoji Monia Fleur
kuri source diniye ni igiteramo kizoba kidasanzwe abana neza yuko buri muntu wese aciteguriye nta muntu umwe w'umurundi atitegura ico giteramo nkaba ndindiriye rero yuko abagiteguye bavuge neza na cyane cyane andi big brand avuge neza hama twumve atubwire neza hama tumutwikire abarundi baba muragura amatike igiteramo cyitwa time to shine kirimo B-Face kizoza B-Face na dramatic gihuze Monya Flow na Rinoji gihuze Satbi na big n'abandi naravuga kandi yazuze umunyamahanga abantu mukunda amapero zo bari umwanya wanyu mwiza rero ndabatumiriye itariki 31 mu muragura amatike tuza gushiraho nimero z'umuntu ngaho mugurira amatike hama mwe muragura amatike akika ko kizoba azoba rukuzuza ata ama black behind the camera nkuko ndababwira if Bali Embesilato Embesire cameraman niyo adufashe kugira amasanamu yacu bashikira ameze neza cyane jewe ndabakunda